mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze imisamirizi mu byo wacu Bikira Maria ijuru ry'Imana iwanyu ijuru ry'Imana iwacu. Turabaye ikaze mu kiganiro c'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo cuno munsi, aho turi kugenekerezo rya 18 ukwezi kw'indwi uno mwaka nyene w'2020. Muri kino kiganiro turaheza tubashikirize ibijanye niyatigwa mu busaseredoti ryabaye ku munsi wa gatandatu uheze hariya muri diocese ya Ngozi, aho ni mu gice ca mbere, aho muza kumva insiguro y'iryo banga saseredoti ekanyere mukumva nico abatigwa na twebwe twese ba Kristo dusabwa. Tubaza kumva kandi ibijanye n'ibikorwa biriko birarangurwa muri diocese ya Bubanza muri ano mezi abiri yahariwe gusabira no kwegeranyiriza imfashanyo amaseminare n'amanovisiya. Mu gusozera turaza kubashikira ku bijanye n'ubuzima bwa Paulina Jariko, umwe nyene twumva yuko agiye gushigwa mu mugwi wahimbazwa, akaba ari uwatanguje ihogwa ca papa cyo kwiza hose ukwemera. Reka ndabahikaze mwebwe mwese muduteze amatwi muri ngaha mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi na mwebwe muri ko muradukurikira ku buhinga ngurukana bumenyi mu bihugu vya kure. Mwese ndabahikaze muri kiganiro cuno munsi mwateguriwe kandi mugaba mushikirizwa na jewe Joseph Nizigiyimana. Uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Twinjire mu idonido rya kino kiganiro, aho bwa mbere nababwiye yuko tubashikiriza ibijanye niyatigwa mu busaseredoti hariya muri diocese ya Ngozi hari ku wa gatandatu heze tariki 11 za kuno kwezi kw'indwi no mwaka nyene hariya muri paroisse ya Gitwenzi. Ubwa mbere ndabasaye mutega amatwi insiguro y'ijambo ry'Imana dushikirizwa na Musenyeri George Bizimana, umwungere wa diocese ya Ngozi. Aho muri iyo nsiguro tuza kumvamwo cane insiguro y'iryo banga ry'ubusaseredoti kuva mu buzire bwa kera gushika n'ubu, tukumva nuko natwe nyene twoheza tugashigikira abasaseredoti. Imana niyo yishingiye yuko abasaseredoti borangura ubutumwa bwo gucagagura imigozi n'amapfundo y'umubisha ariwe wa mwanzi Shetani, gutyo ibicumuro by'urusobangane bituma abantu baba baboshe bironka babisambura mw'izina ry'Imana. Kuva kera rero Imana yashinze ko uwo wese ashaka kwinagura agasubira itoto agasubira mu nywanyi n'Imana yobwirizwa guca kuwatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti. Mu isezerano ya kera ubusaseredoti bwaherekanywa bifatiye ku muryango w'amaraso. Abasaseredoti barabamuka mu muryango wa Levi. Uwo Levi nawe ni umwe muri babahungu 12 ba Yakobo, nawe akaba ari umwuzukuru wa Ibrahimu. Abo Baleviti aribo bahereza nkuka, aribo basaseredoti bari bashinzwe guhereza inkuka zo gusabira igihugu kigongo c'ibicumuro, inkuka zo kwicyorora umwandu wose wamuka kuri ivyo bicumuro, maze izo nkuka bakazihereza biciye mu mashikanwa y'amaraso y'ibitungwa, zikabimenyetso biboneka bifasha umuryango wose w'abana b'Isirayeli gusubira mu bunywanyi n'Imana. Aho rero ni mu isezerano ya kera. Mu isezerano nshasha Yesu yarashinze ubusaseredoti bushasha, ubusaseredoti budahererekanywa mu muryango w'amaraso nk'uko vyari bimeze kera. Ubusaseredoti Yesu yashinze muri ekleziya bushingiye ubwa mbere na mbere mu nkuka Yesu wenyene ubwiwe yitanzeko. Inkuka umusaseredoti wo mu isezerano nshasha ahereza bishinze imizi kuri wa mugirwa Yesu yagira kuwa 4 mweranda igihe bwaca afatwa. Muri uwo mugirwa Yesu yarasangiye n'abigishwa biwe, araheza abaha umubiri n'amaraso vyiwe mu kibanza c'inyama n'amaraso by'umwagazi w'intama, maze uwo mugirwa ukaba wabura inkuka bwaca yitangako kuri Kalvariyo. Nka kumwe kwa Melkisedeki umusaseredoti n'umwami w'i Salemu, Yesu yafashe umukate n'umuvinyo abihereza kw'inkuka
ngo ashimishe Imana. N'umusaseredoti rero niko ahereza ibishusho by'umukate n'umuvinyu. Ariko rero mu isezerano nshasha ivyo bishusho bica bihinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, gutyo hakibutswa inkuka Yezu Kristo yitanzeko. Igihe cyose aherezwa inkuka ya misa, iyo nkuka Yezu Kristo yitanzeko rimwe rizima irasubirwamwo nko mu buryo bw'icibutso. Agaciro k'inkuka y'imisa umusaseredoti ahereza gafatiye muri iyo nkuka ya Yezu Kristo, kuko yabwiye abatumwa biwe ati muzohore mubigira munyibuka. Ahandi naho ati igihe cyose muzofungura kuri uwo mukate mukanywa no kuri ico gikombe, muzaba muriko murabura urupfu rw'umukama gushika hazogarukira. Ubwo rupfu rw'umukama niko rwatubereye isoko ridakama, isoko tuvomamwo ivyiza by'ubukiro bwacu. Inkuka y'Ukaristiya umusaseredoti ahereza imisi yose imuhamagarira kwitangira abandi nk'uko uwoherezwa muri iyo nkuka yitanze ngo yitangira abantu b'isi yose. Yezu Kristo yagaragaje ubusaseredoti bwiwe muri ubwo buryo bwo kwitangira abandi. Ubusaseredoti bw'ibanga rero bushimikiye kuri iyo nkingi ishingiye muri ubwo busaseredoti bwa Yezu Kristo. Abasaseredoti mu guhereza inkuka y'imisa barasubiramwo amajambo n'imigigwa ya Yezu Kristo. Ariko si ivyo vyonyene, baratumirirwa kandi nabo nyene kwama bitanga kwishikanwa, bakihereza kw'inkuka na cane mu gushira mu ngiro ryabwirizwa ry'urukundo. Yezu Kristo yarihereje aragaragaza ku rugero rwuzuye urwo rukundo ko muri ekleziya tugize umubiri umwe, Yezu akaba umutwe natwe tukaba ingingo. Mu kwihereza wese na twebwe nyene twaraherejwe, kuko umutwe n'ingingo vyama bifatanye. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene twarabaye imperezwa nzima. Igihe cyose rero aherejwe inkuka y'imisa, umusaseredoti imbere y'abakristo nabo bakifatanya nawe, bakemera kuja mu biganza vya Yezu Kristo, akihereza se ari we dawe wa twese, agahereza umubiri wiwe wose, ni ukuvuga umutwe n'ingingo zose. Aho niho hashingiye ubusaseredoti rusange dusangiye twese kubw'ibatisimu yatwinjije mu bumwe bwa ekleziya. Iyo ekleziya nayo ikaba umubiri w'akayobera Yezu Kristo abereye umutwe. Igihe yashinga isakamento ry'Ukaristiya, Yezu yaramanyuye umukate. Uko kumanyura umukate byabura ukugene bwaca bamufata bakamukubita bakamumanyagura gushika acika ubunywenywe, gushika asigara asa n'utuvunji. Igihe umusaseredoti ahereza inkuka ya misa, nawe nyene arasubiramwo imigigwa n'amajambo ya Yezu akamanyura umukate. Bigasigura yuko mu buzima bwa misi yose ahamagarirwa kwihereza nk'ishikano, akitanga, akemera kumanyagurika, ntatinye gucika utuvunji. Aho hose no kugira ngo ubutagondwa bw'abantu, ubwishime no kudadarira mu kare bironka inyishu y'ikigongwe, kandi n'umuryango wose w'abantu uharonkera akarusho kajanye n'ubukiriro hamwe no gukira inkurikizi zose zotewe n'ubwo bugaba bwose. Nk'uko muvyumvise rero, ubusaseredoti buri kubiri. Kubw'ibatisimu twahawe twese, twaranywanye na Yezu Kristo umusaseredoti mukuru, turonka ikimenyetso kitazamangana cerekana ubwo bunywanyi n'uwo Kristo umusaseredoti mukuru. Muca mwumva rero yuko wabatijwe wese n'umusaseredoti, kubw'ico kimenyetso kitazimangana kimufatanya n'umusaseredoti mukuru ari we Kristo. Ubwo rero n'ubusaseredoti dusangiye twese ababatijwe nibwo busaseredoti bw'akame. Ariko rero muri abo bantu babatijwe hariho abatorwa bagacagurwa mu bandi kugira ngo batigwe mu isakamento ry'ubusaseredoti bw'ibanga, bagaca baja mu gihari c'abungere
bahawe ubutumwa bwo kuragira igihugu c'Imana arico ekleziya. Twumvise mu gisomwa c'inkuru nziza ivyerekeye iryo torwa. Yezu ariko aratembera ku nkengera z'ikiyaga c'Ubugarire, abona imvukane zibiri, Simoni be na Andreya, bariko bararangura igikorwa cyo kuroba amafi. Araheza ababwira ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Ngo yegeye imbere abona izindi mvukane, Yakobo na Yohani, bari kumwe n'umuvyeyi wabo yitwa Zebede. Nabo nyene arabahamagara ati nkurikira. Turumva neza yuko hari mu kinyegezwa citorwa. Nabo nyene abo batumwa batowe kugira ngo bazoshishikare ubutumwa Yezu yari yaratanguye, ubutumwa bwo kumenyesha hose ubwami bw'Imana. Mu gihe ca none ubutumwa muri ekleziya buza bwoga kuri ubwo butumwa Yezu yari yahaye abo yatoye, kuko niwe yashinze ko biba uruhererekane rudacika. Kubera iryo sakramento ry'ubusaseredoti, ubutumwa Yezu yashinze abatumwa biwe buzokuma burangurwa gushika ku muhero w'isi. Kwinjira rero mw'ibanga ry'ubusaseredoti bw'ibanga si itorwa risanzwe, kandi ubutumwa bw'utewe iryo teka si uguseruka mu musayangano vyonyene. Uwatorewe iryo teka, uwatorewe iryo banga aratirwa, maze muri uwo mugigwa w'ukwatirwa agahabwa ingabirano za mutima w'Imana, akamuzuza mu bubasha bwiwe. Ari naco gituma umaze kwatirwa mu busaseredoti hari ico atandukaniyeko n'abandi bakristo. Hari ikindi kidodo kitazimangana aca agendana mu mutima wiwe. Kubw'ibakisimu rero twese turasanga ubusaseredoti bw'akantu, ariko uwatiwe mu busaseredoti bw'ibanga aca ahabwa ubutumwa n'ibanga bifise ico vyiharije. Ubwo busaseredoti bw'ibanga buri ku ngero zitatu: ubw'abadiyakoni, ubw'abapatiri n'ubw'abepiskopi. Mu mugigwa w'ukwatirwa mutima w'Imana araza muri uyo yatiwe, naho abasanga ari umuntu w'intege nke, maze ibyo atoshoboye kubasha bwa kamere yiwe y'ubumuntu gashobora kubirangura kubera ububasha n'ubukuru bwamuka kuri mutima mweranda. Wibuke ko Yezu yari yaremereye abigishwa biwe ati muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira, muce muja kumbera ivyabona hose, muzogarukire iy'isi igarukira. Ubwo busaseredoti bw'ibanga nibwo bushigikira bukaremesha ubusaseredoti bw'akame. Kubw'abantu abatorerwa ubusaseredoti bw'ibanga nta na kimwe baba basanzwe barushije abandi. Yaba haba amatora asanzwe agirwa n'abantu, iryo banga kumbure ryotorewe abandi, ariko mubimenye neza ijisho ry'Imana rishika kure aho abantu batagera. Ari naco gituma Pawulo mweranda muri rya baruwa yandikiye abakorere adukurira inkoni ku gishitsi ati ibicucu mu maso y'abantu nivyo Imana yitoreye ngo itetereze incabwenge. Abatagira ububasha nibo Imana yitoreye ngo itetereze abagendera ku bubasha bwabo. Abatagira akaryango mu bantu n'abakengera nibo Imana yitoreye. N'ibitariho mbere Imana yaravyitoreye ngo igire ubusa ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yihayagiza imbere y'Imana. Abatorerwa iryo banga bahamagarirwa kwitanga batiziganya kugira ngo bakorere ekleziya, babe ibikoresho bizima vya Kristu, we mwungere mwiza yuzuye urukundo n'ikigongwe, akaba yuzuye n'ubweranda, akaba kandi ari we nzira, ukuri n'ubuzima. Ariko naho utorewe ubusaseredoti bw'ibanga aca ibikoresho ca Kristo, zukuvuga ko aca yuzura ingabirano zo kudapfa cyangwa zo kudakomereka. Ububasha bukomoka kuri mutima mweranda yikwiza bumutegereza kubera abandi umusu, akaba indongozi n'userukira Imana mu bantu, ariko ubwo butumwa akaburangura ka musuku. Kubera yuko ibikomere bisinzikaza abandi ba Kristo
nawe nyene ubwiwe bishobora kumusinzikaza, ahamarirwa kwifashisha ibisanzwe bifasha abandi bakristo kugira ngo banaguke bongere batambuke. Imbere yo kwifashisha abandi rero, umusaseredoti yobanza kuvyirukira nawe nyene ubwiwe kugira ngo aremye ashobore kuremesha abandi. Ukwihereza mu gisabisho ca misi yose, ukwirukira amasakramentu na cane cane igikigongo n'iry'Ukaristiya, ukwinagura amasabamana hamwe rero no kugurukira urukundo gukura, nivyo biremesha umusaseredoti kugira nawe ashobore kuremesha abandi. None rero abasaseredoti b'umukama, na cane cane mwebwe mugomba mwatigwe, murame mwibuka yuko mwatoranya akatabonetse, muzokwame muca mu makanda y'uwabatoreye iryo banga akabagira ico muri. Ekleziya ibazeyeko vyinshi, nico gituma n'abagomba kuyisenyura ico baherako nukurondera gusenyura ubusaseredoti. Muri bino bihe tugezemwo, murihweze neza umwansi ntabace mu ryahumye ngo abate mu mitego y'abakunda gukoresha. Nimwame mwibuka ko mwatorewe kuvyagiza mu bantu umwami w'abami, ariko yashimye kuza ari musuku. Yaje ari umwami adahaniye amateka n'amaronko, yaje ari umwami aciye bugufi. Mwame mwibuka namwe ko mwatorewe kuba bungere b'imitima, muri mu bumwe bw'Ekleziya irongowe na Papa akikijwe n'abepiskopi. Uwo ni wo murongo Yesu yashimye gushira mu muryango w'abiye. Mugere muzoba muri mu bigeragezo naho, muribuka kwitura uwatsinze, agatsinda isi, agatsinda umwansi, agatsinda urupfu. Murame muremeshwa na ka kajambo Mukama yabwira umuhanuzi Yeremiya ati, ntutinye turi kumwe, ndaguhagarikiye. Nihagira ikibatera amadida, murahanuza abavukanyi bakuru banyu, mwongere mugamburukire kagatima mpanuro karangwa muri kagasengero kubatse muri mwebwe nyene. Muzoheza amaronkera inyishu z'ibibazo bitandukanye. Uwo mutima w'ubugamburutsi niwo kandi uzobaha kugira ico mumariye abo muzoba muragiye. Iteka ry'ubusaseredoti murigabanya kaco mutanze. None rero nimurifashishe abo mubyitwe kurifashisha ataco musavye. Nimwigisha ijambo ry'Imana nk'uko Ekleziya iduha intumbero y'ukuritegera no kurigendera. Nimufashisha abakristo mujejwe amasakramentu abakomeza akongera akabatagatifuza, ariko naho nyene ntimwigere muja kubiri n'umurongo Ekleziya yashinze. Hama mufashe n'igihugu c'Imana kuba umuryango w'ukuri, umuryango w'ab'Imana. Ntimurondere kuragira ubusho nk'abirondera inyungu, mwamugiye kubiri n'ico mwatorewe, mwamugiye kubiri n'umurongo y'uwabatoye. Nimukorere mu muco, mu butungane, mu kuri no mu bugamburuzi. Muribuke cane cane ko mwatorewe kuba abasuku atari ukuba abategetsi. Uko umusuku mwiza bijana n'urukundo, umwitwariko no kwicisha bugufi. Aho niho muzoshobora kugira ico mumariye Ekleziya, mbere n'igihugu cacu kikaronkera akaji, karonkera koyo. Namwe bakristo mwese, mwebwe mwese bubahwa, mwaje gutera iteka no rubanza, nagomba ndabasabe gose ngo mushigikire banga ry'ubusaseredoti. Murishigikire mu buryo bwose, na cane cane mu gisabisho no mu mfashanyo nziza zose zitandukanye. Nimuhengeshanye na rimwe kwakira abasaseredoti nk'ingabire zidasanzwe, kuko mu gihe batoba bahari hari ivyo mutokwira. Umweranda Yohani Mariya Vianney, umuvunyi wa saseredoti, niwe yabwira abakristo ajejwe ati, mu gihe mutoba mugifise abasaseredoti mwosha mutangura gusenga zirya mbeba n'imiserebanyi. Abasaseredoti rero nubashigikire, bareme, nubashigikire mu kubasabira, mu kubahanura mu gihe cyose bikenewe, hamwe no kubashisha ibyo shobora kubatunga. Mubasabire mongere mubazigame, ko nibaba bazima bizoheza namwe bibaseruke. Hamwe bozingama naho
ntivyoteba kubagira ingaruka mbi. Ikindi nobibutsa nuko namwebwe nyene mufise uruhara mu butumwa bwa ekleziya. Ntihagire rero icononekara mubona kandi mwoshobora kukinagora. Nimuba abarorerezi, nimube bene umuryango, mwiyumvemwe ko muri bene umuryango. Ekleziya n'umuryango wacu twese dusangiye. None dusengere ku mugozi umwe, tuwubake, Imana nayo yamituje imbere. Ndangije rero nsubira kwipfuriza mwese inema yuko amamukenguruka iciza kidasanzwe Imana yatugiriye mu gushinga ubusaseredoti bw'ibanga nitugire Kristo. Yo muvyeyi wacu papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Inyuma y'iyo nsiguro twumvirize ijambo ryashikirijwe n'umwe mu basaseredoti indwi bari baje kwatirwa muri iryo banga, aho akenguruka kubagiye barabafasha babashigikira kugishika bashikira iryo banga, ariko kandi akagira n'ico asavye umwungere n'umuryango w'abakristo. Mpagurutse ngo tubaserurira akanyamuneza n'ubukengurutsi dufise kuri uyu munsi uri hejuru kubera iciza cakatabonetse duhejeje kugabana. Ubwo bukengurutsi tubwerekeza ubwa mbere ku Mana mushobora byose, yo yaduhaye ubuzima kandi kabutuzigamira, iraturindira isebuzi byinshi kuva tugisamwa gushika kuri uno munsi. Nta nkeka ko yarikira dutegurira uno munsi aho dusangije ubusaseredoti bw'umwana wayo Yesu Kristo. Ubwo bukengurutsi bwacu kandi tubwerekeza ku bavyeyi bacu batwibarutse, abakiriho n'abatakiriho. Bavyeyi bacu dukunda, turabakengurukiye cyane kuko mwatubereye abavyeyi beza, abavyeyi bibanga. Kumbure kwanka kudusama ntimwari kubishobora, ariko mucumva ko mwasamye mwari gushobora kutuburaburiza ubuzima nk'uko bamwe mu batagira ibanga babigira bafashijwe n'abandi gito nkabo, mbere bakabyita mu majambo asanzwe ngo ni ukwikingira imbanyi batifuza kandi baba bazimanganije ubuzima bw'uwasamwe. Mwehoga abavyeyi bacu mwaradusamye, muratwibungenga, muratwibaruka, murashikana, muratwonsa, muraturera. Ivyo ntimwabuze kubihuriramwo n'intambamyi nyinshi zibangamira ubuzima bwacu. Noneho ngo uhekewe n'Imana yonkereza ku buriri. Mwaratureze, mutureresha indero runtu n'indero rukristu, mutwigisha Imana, mbere muratwigisha n'ivy'Imana kuva tukiri bato, muratujana no mu mashure aho twaronkeye ubumenyi budushikana no kwiba ivyiza. Aho tubaturiye iciyumviro co kuja kwihebera Imana, ntimwatubereye intambamyi ngo nuko mwoba mwari mutwiteze ko abakazana n'abuzukuru, ariko mwagize nka Bikira Mariya muti ishaka ry'Imana niriranguke. Nico gituma bavyeyi bacu namwe iri teka rigwanyu, kuko igikorwa mwadukoreye namwe kibateye iteka. Izuba riva, ishengero rikoranye, na kare ubutekeye iteka ntateterwa iteraniro riteranye. Nimukengurukirwe bavyeyi bacu. Turakengurukiye kandi bimwe bivuye ku mutima umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, we tugiheza amashure yisumbuye yatwakiriye iki ciyumviro, atwinjiza mw'irerero ryo kwitegura kandi aradukurikirana no ku ntambwe twagiye turatera. Imana nibandanye imuhezagira. Turakengurukiye rero cyane uyu muvyeyi umwungere wa diyoseze yacu, we twamusabye tumubwira ko twumva umukama duhamagara, tumusaba ko yotwatira, none afashijwe na Mutima Mweranda akaba ahejeje kubirangura. Muvyeyi wacu turagukengurukiye cyane ko utwinjije mu gitigiri c'abasaseredoti ba diyoseze ya Ngozi, mbere tukaja no mu gitigiri c'abasaseredoti bose b'Ekleziya ikwiye kw'isi yose
yagenewe bose kandi y'abatumwa. Nukengurukirwe nyakubahwa Musenyeri. Muri buno bukengurutsi bwacu ntitwokwibagira abagiye baraturera, abakiriho n'abatakiriho, kuva mu mashure y'intango gushika no mu maseminari makuru aho duherutse kurangiriza ivyigwa byacu. Ntibarambirwa mu kutwigisha neza, batugorora batatuvuna. Eka mbere abasaseredoti twagiye turabana mu mibano y'abasaseredoti twagiye turacamwo, turabakengurukira kuko badufasha gukura no mu gukomera mw'ibanga. Ntitwokwibagira n'abakristu bagiye baradusabira cyane ngo tuzoshike kw'iribanga kandi ngo tuzoba abasaseredoti beza, abasaseredoti b'umutima nk'uwa Yesu Kristo. Kandi tugakengurukira n'abadufashije kwiga, abaturihiye amashure, n'abagiye baradufasha mu byo twaba dukeneye byose, mbere bamwe bakaba bashitse no ngaha kudushigikira. Mwese Imana nibahezagire. Gihugu ceranda c'Imana, munkundire mu gusozera rino jambo ngende ndabisabiye. Nyene icubahiro mwungere wacu ukaba n'umuvyeyi wacu, turagusavye uzotugume hafi muri uyu muryango tuvyariyemwo. Basaseredoti bakuru bacu, ngigitugu kirakura ariko ntigisumba izosi, kandi ngo agakuru ntigakuru busa. Muratuguma hafi, mbere mutwereke ingene mwabangiye ingata iribanga. None ngo ntiribangirwe ingata? Bakristu umuryango w'Imana, namwebwe turi nico twobasaba. Murabona kandi mwabonye birahimbaye batugororeye, twabonye ko mwahimbaranywe natwe. Muradufasha rero kuribangira ingata. Erega kubandwa ntibigoye nko kurigumya. Muradusabire kandi mudufashe tuba abasaseredoti beza, mbere tuzonafashanye n'ubutumwa. Erega nk'uko umweranda Augustino yabivuze abwira abo yaracejwe, kumwe namwe turi abakristu, ku bwanyu naho turi abasaseredoti. Kandi ico turi twenyene kidutera ubwoba, ariko ico turi kumwe namwe kiraturemesha. Ese Umukama yozoduha kwama tubumbatiye rino banga kuva kuri uno munsi gushika umunsi yatwakuye aduhamagariye ubuzima budahera. Turangije tubaragiza umuvyeyi Bikira Mariya, we muvyeyi w'abasaseredoti akaba n'umuvyeyi wacu twese. Muragahezagirwa, tugire Kristo. Mu nyuma y'ibirori vyo kwatira abasaseredoti bashasha, twaraganiriye n'umwongere aratubwira akanyamuneza abakristu n'abari aho bose bari bafise iyo kava, ndetse akatubwira n'ukuntu twobana dushigikira amaseminare n'amanovisiya. Ndabasaba mu mutega amatwi. Hano kw'ipasa y'Igitwenzi twaronse ingabire Imana yaduhaye, ingabire idasanzwe. Tunga abasaseredoti 7, abadiyakoni 10 n'abandi basore bagize intambwe mu bukorezi no mu busomyi. N'ingabirano idasanzwe Imana iduhaye. Hanyuma akanyamuneza k'abakristu ba hano Gitwenzi gashimikiye ukuntu ari paruwase nshasha ibirori nk'ibi bwa mbere babibona, bahimbawe cyane, mbere no gutangara baratangara mu neza. Byose ni vyiza vy'Imana. Ntanyeka ko utazobura kugira ico bifashije muri uwo mwitwarariko w'ico gikorwa ca Papa cyo kumesha inkuru nziza, na cyane cyane Evre Saint Pierre Apôtre. Twofatiraho kugira ngo ababibonye, ababonye ibirori bagira agatima kugurutse kuruta, kandi bagize agatima kugurutse kuruta niyo ntererano yo kwiyongera
none rero ibyo byose si byo twiha nibyo dusaba Imana. Murakoze. Twarumvise yuko abaraba buno butumwa ngaha muri diocese abo mwaburagije banditse ikete riheza rigatanga intumbero, ndetse namwe murabashirira ko igikumu nk'umwongere ko muvyemeye. Uno munsi abakristo ijambo mubabwira kubwo butumwa ni ryahe? Ijambo nababwira ni ry'umwongere wese yobabwira nuko bo kwitaba mwene ivyo bikorwa, mwene ako kama bakakitaba gose, kandi bakumva ko ari bwirizwa ku mukristo wese gutanga ico gishobora kuronka kugira ngo ubutumwa muri ekleziya, ubutumwa bw'Imana bandanye butera imbere. Ivyo rero ni umukristo wese yobwirijwe kuvyiyumvamwo kandi akabigira igikorwa ciwe. Mwese agaterera uburyo buboneka, ufite agafaranga agaterera n'igisebe agaterera, mugabo arakeneye n'uburyo buboneka kugira ngo inkuru nziza imenyekane n'ibikorwa biranga umuryango wa ekleziya n'iterambere ry'umuryango wa ekleziya bibandanye bitera bija imbere. Murakoze. Hariho abasaseredoti mwaragije amaparuwase bagaheza bagatunganya ubutumwa mu maparuwase, nabo nta nkeka iyo bagiye imbere ba Kristo bakabamurikira neza, baraheza bakarangura ico gikorwa neza. Bobo ijambo mubabwira ryo bijyana. Murakoze. Icambere no banza kuvuga coco nuko hari abasaseredoti bariko baravyumvamwo kuruta mu myaka iheze, bariko baravyumva kuruta kubera inyigisho zitangwa hirya no hino. None rero akazoza ndibaza kazoruta kahise. Ijambo nababwira rero abasaseredoti bose, abanyamana batanyumva, abaje muri uwo munsi mukuru n'abatawujemo, nuko bokugurukira mwene ivyo bikorwa kandi bakagerageza guhimiriza abakristo kugira bavyumve, kuko abasaseredoti batavyumvishije abakristo bizoca kure, ariko abasaseredoti bavyumvishije abakristo bica binyaruka, kuko abakristo babwirwa n'abasaseredoti n'abakuru inyigisho, ari naco gituma iyo bahimirije ibintu byose bica bikunda. Murakoze. Musenyeri George Bizimana, mwungere wa diocese ya Ngozi, ndabakengurukiye. Ndakengurukiye nawe, Imana iguhezagire. Amen. Bakristo mwese ingo tuje hamwe tugire urunani dushigikira abamisiyonari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Inyuma y'uwo mwungere twaganiriye n'umwe mu bari haje kuronka ubusaseredoti, aratubwira nawe nyine akanyamuneza bafise, akatubwira ico abakristo bobandanya gukora mu gushigikira amaseminari n'amanovisiya, ndetse akatubwira no ku ruhande rwiwe ico agiye gukora. Pati Joseph Kwizera, muhejeje kugabana ibanga ry'ubusaseredoti uno munsi nyene ngaha muri paruwasi ya Gitwenzi muri diocese ya Ngozi, mbega mwebwe mwimva gute? Ego nakanyamuneza umuntu afise ku minsi myinshi yaramaze yitegurira iryo banga, azirikana ayaga n'umukama hama akamwerekeza ko impuhwe n'ikigongo vyayo kugira ngo dusangize ubwo busaseredoti n'umwana wayo. Nakanyamuneza rero dufise dusangira n'abakristo bose, kuko umusaseredoti wenyene ntaco yokwimarira atari kumwe n'umuryango wa ekleziya, umusaseredoti aba kubera abakristo. None rero nakanyamuneza dufise kuri yatigwa duheje kugabana mu muryango wa ekleziya mawe wacu. Murakoze. Mwatiwe kandi turi ko turahimbaza igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, ikiduhamagarira gusabira no kwiganiza agafashanyo amaseminari n'amanovisiya mwaya mezi abiri ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani. Iseminari mwebwe mwarayibayemwo imyaka itari mike. Uno munsi nk'ijambo muravye bino vyiza muriko murakenguruka mubwira abakristo n'ijyaye. Ico novuga nuko nokenguruka bwa mbere ko abakristo batwitangira twege tuba turi mu maseminari uko bashoboye hano mu gihugu cyacu. Ubu bariko baratahura neza ico gikorwa cyane cyane yuko umuryango wose utegerezwa kwitunganya kandi ukitunganiriza ivyawo. Nakanyamuneza rero twebwe tugira tubonye ko abakristo badushigikira mu iryo banga, bakabana natwe bakadushigikira kugira ngo dushobore kubandanya twiga dutera imbere, badufashe mu nda kandi badufashe mu mugongo. Ni igikorwa rero ciza dukenguruka, kandi mbere twobandanya dusaba abakristo twebwe no munsi dushitse inyuma yacu hariyo barumuna bacu benshi bakibandanya batera iyo ntambwe bagana iryo banga. Biraboneka neza yuko hamwe abakristo bokwega ibirenge mu kijanye no gufasha uwo muryango wa ekleziya, twaba dusanga ariho vyinshi biriko birapfa, kuko abatumwa b'umukama ntibaba baciteguye neza nk'uko bikwiriye.
Ego no kubatera intege rero tubakengurukira twege nk'abo bafashije mugabo musi tukaba twashitse mugabo kandi tubasaba yuko n'abarumuna bacu bakiri inyuma bobandanye babafasha mu iyo mvo kuko iyo umukristo atanze ikintu giza gufasha mu bwo ruganda rwo gufasha kwitegurira ubusaseredoti ni cakivishiwe ni zanguvu ziwe ni bwa buryo bwiwe abashoboye gutanga ari uwishobora kwibaza ati kumbure ntanze notanga duke mfise duke naco mfise ntanga abarundi nibo bayavuze ati sorosoro rigwira iyo rigiye naho ko bakajana amajana abiri barakunza kubitubwira iyo rigiye hamusanga vyabaye vyinshi kandi ugasanga birafashije. Ego eklezia rero y'u Burundi ntikwiye guza irafasha gusana ibintu biva hanze mugabo birakwiye yuko kwega abakristo ubu twokwiyungunganya kandi tugakora ibintu bishobora gufasha guteza imbere umuryango wacu wa eklezia mu kwifasha no mu gufasha abari mu maseminare n'amaseminare yacu. Murakoze. Ku ruhande rwanyu mugiye gukora iki kugira ngo mushe gushikira ubwo butumwa? Jewe ubutumwa bampaye ico nibaza nuko ico gikorwa nto kwiganda gishira inyuma kuko nabonye ko ari ingirakamaro kandi cyadufashije cyane ko twabonye neza yuko umuryango w'abakristo y'umuntu awuhimirije ushobora kugira icyo ufashije kandi kiboneka kandi ko ntegera neza yuko abakristo badashoboye gufasha mu ico gikorwa hariho byinshi nyine byoguma bigenda nabi. None rero ndibaza ko umukama mfashije nzoshobora guhimiriza abakristo kandi tugafasha mu ico gikorwa cyo gufasha abakristo ushobora kwitunganiriza amaseminari yacu kugira ngo twirerere abasaseredoti tubafashe mu byo shobora kubafasha gushikira neza iryo banga. Murakoze. Patiri Joseph Kwizera mweje kugabanya ibanga ry'ubusaseredoti ngaha muri Pawasi ya Gitwenzi muri diocese ya Ngozi ndabakengurukiye. Murakoze gose kandi najewe nsanzwe nyene mvuka mino Pawasi nyene ya Gitwenzi niyo Pawasi yandeze yamvyaye navukiyemwo none na wewe mumenyesha makuru twitiranwa witwa Yosefu ndagukengurukiye urakoze gose. Twaraganire kandi n'abakristo bari muri ivyo birori baratubwira uko babibonye bakatubwira nico bagiye gukora nico bahamagariye abandi bakristo nabo mu batega amatwi. Kaze Emmanuel umukristo wo muri Pawase Ruganza diocese ya Ngozi duhuriye ngaha muri Pawase Gitwenzi ahejeje kubera ibirori vyo kwatira abasaseredoti wewe urubanza warubonye gute? Urubanza rwagenze neza cyane. Uravye uko rwagenze ukabona akanyamuneza kahari ukabona nawe wakanyamuneza nyene mbona ufise bakaba batubwira yuko mwana mezi kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani twoshigikira amaseminare mu gisabisho ariko kandi no mu gutanga agatererano k'uburyo umuntu yoshobora kuronka. Wewe ubwo butumwa ucubwakira gute? Ubwo butumwa agenda bwakira neza kandi nkahimiriza n'abandi bantu bakabutahura kubera hatari abamenyesha Imana canke abo nyene bihebeye Imana wasanga tubuze ibintu byinshi cyane. Rero nico gituma dukwiye gushigikira seminare tukayifasha tukanabasabira cyane cyane kubera baba ari ibintu bigoye cyane byo kwihebera Imana. Murakoze. Ku bwawe mwayamezi abiri wumva ugiye gukora iki? Bwanje mwayamezi abiri jewe nzobasabira nzavuga igisabisho nongenda baterere kubyo nshoboye. Hariho ugwaruka kumva rero utaratahura ubwo butumwa nago haruhande y'abandi ba Kristo bose wumva go ruhamagarira iki? Ugwaruka gose genda ruhamagarira kuja mu bisabisho cyambere na mbere kuko burya umuhamagaro uhera mu bisabisho kaza bagenda gusenga bakumviriza ibyo bavugira mu isengero niho batahura n'umuhamagaro niho nazira nabonyene bakirukira seminari cyane. Kaze Emmanuel umukristo mu Pawase Ruganza diocese ya Ngozi ndabakengurukiye. Murakoze. Ndi kujyayo Anatole umukristo duhuriye ngaha muri Pawase Gitwenzi hajeje kubera yatigwa ry'abasaseredoti mwebwe mwiyumva gute muhejeje no rubanza? Kwebwe twanezerewe cyane n'uwo munsi wiyatigwa ry'abasaseredoti. Ego mwanezerewe cyane. Bama batubwira ko mu kwezi kw'indwi mu kwezi k'umunani ndetse no mu buzima bwacu bwa misi yose twoshigikira amaseminari n'amanovisiya arera aba basaseredoti ndetse n'abihebeye Imana mu gisabisho no mu guterera uburyo buboneka. Wewe ubwo butumwa uravye bino biri ukuntu byagenze wumva wo bwakira gute? Ubwo butumwa ni bwiza cyane kuko n'ubutumwa bw'Imana ari ubutumwa bwo kumenyesha n'abandi bashobore gushobora babimenyeraho. Ego murakoze cyane muravuze ko ari ubutumwa bwiza. Wewe ku bwawe wumva ugiye gukora iki uravye akanyamuneza bino birori byo kuronka abasaseredoti n'ibice bigana ubwo busaseredoti uravye akanyamuneza wagize? Je mu bisanzwe navyakiriye neza cyane ico nugira dufata mu mugongo nyera abantu bataraheza kugira bashoye kubandanya mu bikorwa vyabo neza atakibafatiye. Badusaba ko twobasabira mugo kandi tukabaterera n'uburyo. Wewe wumva witeguye gukora ubwo butumwa?
kubasabira ku Mana hanyuma umuntu afise n'ukuntu yoshobora gufasha bakagatererana. Nta nkeka paruwase yanyu izobibibutsa mutera iseminari ntoya ngaha muri Diyoseze ya Ngozi ni seminari y'Imureke muga kandi no mu bindi bikorwa byo gushigikira amaseminari n'amanovisiya. Wewe umva witeguriye kuzoterera hamwe n'abandi? Yego cyane biranezera guterera hamwe n'abandi. Murakoze. Abandi ba Kristo uravye uwo mutima wewe wumva ufise no munsi wumva wo bahamagarira. Abakristo ico twobahamagarira nukuba shira umutima wo gusenga ko bavuze ati byose ni ku Mana, ivyo tugira byose ni ku Mana. Kwijukira gusenga ico mbona cyofasha abantu cyane. Murakoze. Ndi kujyayo Anatole ndabakengurukiye cyane. Murakoze namwe. Ororowe uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Nkuko mwumvise yuko ivyo birori byo kwatira abasaseredoti ari birori bihimbaye, reka twumve muri Diyoseze ya Bubanza ubutumwa bariko bararangura muri aya mezi abiri yahariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Patiri Nestor Nihora imbere umuyobozi w'ibikoko vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo muri Diyoseze ya Bubanza, mukaba kandi muri Patiri mukuru wa Paruwase Cibitoki. Turi muri aya mezi abiri ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani hariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, aho hari ibikorwa byinshi bitandukanye bijanye no gusabira ndetse no gushikira amaseminare n'amanovisiya. Mwebwe muri Diyoseze ya Bubanza kubwo ruhande muriko mukora ubutumwa ubwahe? Muri Diyoseze ya Bubanza nogira ntubwa mbere turiko dukora mu ntumbero y'igihugu cose nkuko tubishikirizwa n'abarongoye ibiro nyene bijejwe ubwo butumwa bwa Papa ku rwego rw'igihugu. Niyo ndinganizo turiko turakurikiza, ingene rero turiko turayishira mu ngiro nuko twamaze gutangura icese ayo mezi, ndetse mbere nkuko musanzwe mubizi ku munsi w'Imana uheze ukaba ari umunsi mpuzamadiyoseze aho twasenga dusaba kugira ngo umukama abandanye gutora benshi arungika mu murima we no gukomeza bariko baritegurira mu maseminari no mu manovisiya, hanyuma ndetse mbere hakaba n'itangwa ry'intererano amashikanwa yo gushigikira ubwo butumwa. Imbere rero yuko dushikira uyo munsi w'Imana twari twateguye abakristu na cane cane abari muri komite ndemesha togwa, abari mu migwi yitogwa, eka ndetse mbere ntitwagarukirije ngaho kuko twarashize ingufu hamwe n'abandi basanzwe bari mu migwi irangura ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa wo kwiza hose inkuru nziza nk'ugwaruka rw'isi yose hamwe n'imikangara y'Imana kugira ngo bose hamwe bitabire ico gikorwa. Ku munsi rero wa kane twaciye dushwara imibano rukristu yose itandukanye, ariko uwo munsi bikavana ni paruwasi twebwe aho mberereye mu Cibitoki, nuko ari uwo munsi twari twabonye kororanye mugabo ahandi mu paruwasi baratora umunsi babona ubereye mugabo muri iyo ndwi kugira ngo bashikire kumenyesha abakristo ico gikorwa citiriwe Petero Mweranda umutumwa cyo kuremesha itogwa, ingene catanguye, intumbero gifise, imigwi igize ico gikorwa hamwe rero nico twipfuza gushikako. Ivyo rero bikaba vyararangutse rero imbere yuko duhimbaza uyo munsi w'Imana uheze. Ubu naho turiko turategekanya ingene tubandanya ubwo butumwa haba muri rwo rwego rw'imigwi yitogwa mugabo kandi tugashiramwo n'abaseminari cane cane abafaratiri baba bari mu kiruhuko kugira ngo nabo baheze bunganire, nogira nti mu gukabura haba mu bisata haba mu mibano kugira ngo ubwo butumwa bashobore kubutegera kandi bongere babibutse n'ingene borangura neza ubwo butumwa. Atari ubwo butumwa gusa bw'ico gikorwa kimwe citiriwe Petero Mweranda umutumwa mugabo gaca kabana karyo kugira ngo abo baseminari nabo nyene ubwabo bamenye ivyo bikorwa hanyuma baheze bongere bafashe n'abandi ba Kristo na cane cane abasanzwe bari muri iyo migwi itandukanye mu makomite y'ubutumwa agize ubwo butumwa bwa Papa wo kwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Murakoze. Muratubwiye yuko nko muri Paruwase ya Cibitoki ku munsi wa kane urongora itariki ya 12 aho twahimbaje umunsi mpuzamadiyoseze w'igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, abaheza bakagendera iyo mibano bakagenda kumenyesha ubwo butumwa ni bande? Abagendera iyo mibano nkuko nari nabivuze kumbe naho ntari nabitomoye ubwa mbere kuko twabona ko ubwa mbere hogenda abari mu migwi yitogwa hamwe n'abari mu makomite ndemesha togwa mugabo turavye ingene imibano rukristo mito ingana
dusanga abo bonyene bo bari bake. Twaciye rero duhamagariramwo n'abari mu mikangara y'Imana cyane cyane abaciye ubwenge aba bariko barakura, duca twongera dushiramo kandi n'ugwaruka gw'isi yose kugira ngo baheze bafashanye ico gikorwa. Twaraheza rero tukarungika rero babiri canke batatu mu mubano umwe wose kugira ngo baheze bafashanye mu gushikiriza iyo nyigisho twabarungikanye. Ahanini yari ishimikiye ku mamuko y'ico gikorwa ca papa, ku ntumbero gifise ku migwi y'ubutumwa hamwe n'ico dutumirira rero abakristo muri ubwo butumwa. Murakoze. Ni ryambere mu bikoze canke mu myaka iheze mwahora mu bikora? Nubwa mbere tubikoze muri iki gikorwa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, ariko twahora tubikora mu gikorwa cyo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Iki kirangurwa mu kwezi kw'icumi, kigaheza kikarangurwa cyane dushize imbere ubwo gwaruka gw'isi yose. Murakoze. Mwatubwiye yuko mwahora mu bikora kurungika abantu mu mibano igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ivyamwa mubona vyagira vyari ivyahe? Ivyamwa tubona nuko tubona yuko abakristo bagenda barategera buke ivyo bikorwa vy'ubutumwa bwa papa, uko kubitegera rero bigaheza bigaserukira mu gihe dutunganya ibisabisho nk'ibisabisho by'iminsi 9 twitegura guhimbaza uwo munsi canke iminsi itandukanye, tukabibonera kandi no mu dutererano abaheza bagatanga kugira ngo bashikire ubwo butumwa. Tukabona yuko habayeho akarusho ugereranije n'igihe tutari bwatangure izo nyigisho zo kubasanga mu mibano kugira ngo tubasigurire ubwo butumwa n'intumbero yabwo. Murakoze. Ko musanzwe muyoboye ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha muri diocese ya Bubanza, ni jambo ijyahe muhamagariye abakristo bose? Ijambo twohamagarira abakristo bose muri diocese ya Bubanza canke n'abandi bariko baratwumviriza kuri insamirizi nuko kumenyesha inkuru nziza ari gikorwa cazina mu Kristo wese ategerezwa kwitangira, haba mu gusenga, haba mu gushigikira abamenyesha iyo nkuru nziza mu bindi bihugu eka ndetse mbere no muri kino gihugu n'udutererano twabo, mugabo kandi kugira ngo umukristo wese yumve yuko nawe nyene kubera ibatisimu yaronse ku rugero rwiwe no ku rugero mutima mweranda amuhaye kubitegera ko nawe nyene ategezwa kumenyesha inkuru nziza. Murakoze. Patiri Nestor Nihora imbere, patiri mukuru wa Paroisse Cibitoki, mukaba musanzwe muri umuyobozi w'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Bubanza, ndabakengurukiye. Murakoze namwe ndabashimiye. Tuvuye muri diocese ya Bubanza dukubitire muri diocese ya Rutana neza na neza muri Paroisse ya Musongati, aho tuwaganiriye n'umufaratiri ari mu buruhuko bwo muci, aratubwira ukuntu nabo bariko bararangura ubutumwa ndetse n'ico basaba abakristo nk'abasanzwe barezwe mu maseminare. Butoyi Jean Claude umufaratiri muruhukinga muri Paroisse Musongati, muriko muragira ingendo z'ubutumwa mu mibano rukristo mito, bega mubashira ubutumwa ubwahe? Ego cyane, murakoze cyane. Turabahereza ubutumwa bujanye n'imibereho yabo abakristo, ivyo basanzwe baba bakeneye mu mibano iwabo. Ego tukongera tukabafasha kuvyo batubwiye kandi dusanzwe tuzi tubwirizwa gukora. Ucerekeye igikorwa ca papa turagikora, hanyuma tukababwira ko babwirizwa ugufasha kugira ngo amaseminari atera imbere. Ego nkuko babidutumye byo turabikora, kanatsinda iyo turi mu butumwa turajana n'abaserukira abandi batowe mu gisata, hanyuma bagaheza nabo bakagira icyo bunganiye kugira ngo bashobore kudufasha kugisigurira abandi ba Kristo. Murakoze cyane. Mwavuze ko mubigisha ibijanye n'imibereho, no kuvuga ukwemera k'umuryango wa Ecclesia yacu, ariko kandi mugashimikana kujanye n'ubutumwa bwo gushigikira umuryango wa Ecclesia. Ndetse twanatanguye ukwezi kw'indwi n'uko 8 amezi hariwe cyane gusabira amaseminari n'amanovisia ndetse no kuyegeraniriza agafashanyo ko yunganira biciye muri cya gikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Mwebwe iryo jambo murishikirije abakristo, murabona neza yuko babitegera bakagira nico bakoze? Yego, bwa mbere n'abakristo basanzwe bitanga, aho duherereye biraboneka. Iyo tukibabwiye biraboneka ko bacakirana umunezero udasanzwe, kumbure ntawogira amakenga yuko bashobora kugishira mu ngiro. Murakoze cyane. Muravye ivyo bikorwa by'ubutumwa muriko murarangura ubunye, mukaraba n'ukuntu abakristo bavyakira, hashobora kuba hakumbure hariho abataragera ku rugero ngo babirangure, akamo canke ijambo mushaka kubabwira n'ijya? Ego, ntawo kwigira sindabibazwa mu gihe yoba asanzwe ari mu muryango Ecclesia niya bose, naco gituma kuwoba ariko yigira sindabibazwa yo kumva yuko yasigaye inyuma abandi bari ku kipi, nawe agaheza
agakura amaboko mu mpuzo agakora kuko ekleziya ni ya twese. Murakoze. Mbega mugerageje kuraba nk'abikuru bikuru mukenera muri mu bwo buzima bwo kwitegurira ibanga ry'ubusaserdoti, kumbure mashaka kuba muzi canke mumaze kuganira n'abari ko bitegurira nko kwihebera Imana mu miryango itandukanye, mwebwe bikuru bikuru mubona mukenera nk'abakristo bashaka kuvuga bati duterereye iki ikizoheza kibunganire mwibi ni nk'ivyahe? Ego bikuru bikuru ubwa mbere haraza igisabisho nico kisumba vyose, hanyuma tugakenera yuko abakristo baza baradushigikira kugira ngo twiyumve. Mwivyo babashigikiramwe haruhande y'igisabisho mukenera mu buzima bwa misi yose, kuko aravuga ati tuzi ukuntu babayeho ntituzi kumbura ivyo bakeneye ni nk'ivyahe mubona batereye intererano nk'iy'uburyo bishobora kubunganiramo? Ego uburyo buraheza bugafasha kuko murazi neza ntawe ushobora kuba ariko arakora igikorwa hanyuma akagikora atacerekeranya n'uburyo ariko araronka ubwo buryo nizo ntererano kumbure bice muri ivyo bikorwa vya papa abakristo bariko barasabwa navyo nyene birakenerwa kuri twebwe kugira ngo tubandanye turangura ico tujejwe neza. Mu bisanzwe bikenewe kandi harakenerwa ibitabo vy'ijambo ry'Imana bidufasha kugira ngo dukurire muri ubwo bukristo kugira ngo tuzoronke ivyo twigisha abandi. Turakeneye ivyambagwa ibikoresho nyene bikenewe ni vyinshi, none kumbure ibitabo ntibihara, ivyo vyose biva muri bwa buryo abakristo baba ariko barashikiriza. Murakoze. Butoyi Jean Claude umufaratiri musazo biga mu seminari nkuru y'Ibujumbura, mukaba muruhukiye muri Paroisse Musongati diocese ya Rutana, ndabakengurukiye. Murakoze cyane nanje ndabakengurukiye. Nkuko twagiye turavyumva mu biganiro biheruka, reka no tugaruke kuri ya nkuru ijanye nuko Paulina Maria Jariko watanguje igikorwa ca papa cyo kwizaho kwemera agiye gushigwa mu rutonde rw'abahimbazwa. Patiri Anselme Nicintije umuyobozi w'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo muri diocese ya Ngozi. Paulina Jariko umuntu atamuzi no musi yo mutahura gute yumumenya gute? Ego cyane murakoze cyane. Maria Paulina Jariko kubadasanzwe bamuzi nabamenyesha yuko Paulina Jariko yavukiye mu gihugu c'Ubufaransa tariki 22 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1799 araheza avukira mu muryango w'abakristu biteka nibanga bamureze neza. Aho muca mwumva ko muri iyo myaka muri ico gihugu c'Ubufaransa cari igihugu cabayemwo amahindago mu vy'intwaro kandi bitorohereza umwidegemvyo w'ekleziya. Mugabo abavyeyi rero biwe baraheza bagumana uwo mutima wo gukunda Imana n'umuryango w'ekleziya. Araheza rero Paulina Maria Jariko yari yaragize n'indagano zuko zigama ubwere ntegerwa, mugabo ntiyagiye mu muryango w'abihebeye Imana nkuko byari bisanzwe bihari, aba umukristo w'umulayike. Hama rero muri ico kiringo ekleziya risanzwe iri mu ruhamo kubera uwo mutima w'ukwemera gukomeye yavomye mu muryango yavukiyemwo, aca mbere yihebera n'ubutumwa bwo gushobora gufasha n'abandi kugumya uko kwemera. Hanyuma araheza akora ibintu vyinshi bifasha uko gushigikira ukwemera biciye ku gisabisho. Hama mbere kubera yarasanzwe avuka no mu muryango w'abantu bifise abavyeyi biwe, aba umuntu akerebutse akaza ararondera ibitunga abamissionare mu kwegeranya imfashanyo zibafasha iyo barangurira ubutumwa bari mu bukene buvuye nyene ngaho ekleziya yari iri mu ruhamo y'abamissionare baroye ntibaronka ibintu bibafasha. Hanyuma uwo Paulina Maria Jariko yitaba Imana itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1862. None rero ekleziya yaremeje igitangaro Imana yeretse umuryango w'ab'Imana biciye kuri uko kwambaza uwo Paulina Maria Jariko. Ingingo yarasohotse hariya i Roma yemeza ico gitangaro ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu muri no mwaka w'2020. Ubu rero harindiriwe itariki izoshingwa yuko vy'ukuri urwo rubanza nyezina rwo kumushira muri urwo rutonde yemezwa. Murakoze mu kurindira iyo tariki twebwe abakristo
cane cane muri ubu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo tuba turakora iki? Ego cane mu kurindira yuko iyo sango rigera nuko twebwe nk'abakristo twobandanya gusenga, tukabandanya gusenga ariko kandi tugahimbagwa n'urwo rubanza rw'uko uwo Paulina Maria Jariko azoheza nk'uko mbere papa yamaze kumugira muri mwene bamwe twita mu gifaransa patronne de mission iruhande ya ba Teresa w'umwana Yesu ba Francisco Xaveri, tukabandanya turindiranye umwizero urwo rubanza. Hama rero ubu Paulina Maria Jariko agiye kutubera vy'ukuri nk'uko yarasanzwe muri umukandizi muri ivyo bikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza. Hama rero bikatubera akaryo kuko ubona yuko muri uko kurindira kandi ukuboko kw'Imana kubandanya kwigaragaza, ukuboko kw'Imana kubandanya kwigaragaza guciye ku basavyi bayo. Hama rero natwe tukabandanya dufise uwo mwizero wo gutera imbere mu kwemera kwacu no mu kuzigama ibanga mu buzima turimwo. Ego cane murakoze. Uno musi twebwe abakristo Paulina Jariko twomwigirako iki? Ego Paulina Maria Jariko tumwigirako vyinshi cane gose. Ubwa mbere Paulina Maria Jariko yabaye umukristo w'ibanga. Muri ivyo bihe vy'amahindaguye y'ivy'intwaro yararimwo, birabereye yuko ico tumwigira ko natwe tuba abakristo bibanga mu biringo vyose vy'ubuzima dushobora kubamwo. Ubu Paulina Maria Jariko tugaheza kandi tukamwigira ko uwo mutima wo gukunda ubutumwa, umutima wo gukunda umuryango w'Abimana, umutima wo gukunda gusenga, kuko Paulina Jariko mu buzima bwe baratubwira yuko yigishije mbere n'ingene abantu bovuga irozari mu buhinga yaberetse kuko baheza bakaja barahererekanya, umwe akavuga umurongo w'ishapure akazirikana icibukiro, abantu baza barahererekana ku migwi, ishapure yose bagasanga bayivuze muri uwo mugwi, abantu bigaheza bikabafasha. Rero twamwigira ko ivyo byose byo gusenga no gukunda umuryango w'Abimana. Murakoze. Patiri Anselme Nicintije, umuyobozi w'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Ngozi, ndabakengurukiye. Ego cane aje ndabakengurukiye. Yo muvyeyi wacu papa, ibikorwa vyawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Sozere kino kiganiro nkengurukira mwebwe mwese mwari muteze amatwi kino kiganiro, ariko bwa mbere mpereye kubashoboye kuduha amajwi muri kino kiganiro. Eka kandi nsozere ndabibutsa yuko ku magenekerezo ya 14 na 15 kuno kwezi hari kuwa 2 no kuwa 3 muri Nondwi habaye inama isanzwe y'ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, aho yarimwo abasanzwe bari mu gisata cyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo cyo mu nama ya Episkopi Katolika y'u Burundi, hamwe n'abayobozi b'ibikorwa vya papa mu madiocese agize Ecclesia y'u Burundi, hamwe n'abasanzwe babunganira. Ncengira ko ndabamenyesha yuko ibijanye niyo nama tuzobigaruka ko mu kiganiro cyo kuwa 6 uza. Sozere ndabibutsa yuko ejo kwa Mungu igenekerezo rya 19 kuno kwezi kushika kuwa 6 igenekerezo rya 25 arindwi igira kane muri ano mezi abiri nyene yahariwe kino gikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, aho arindwi ihariwe gusaba umukama ngo arungika abakozi benshi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira amaseminare n'amanovisiya. Nko mu ndwi ya kabiri vyoba vyiza rero ino ndwi tuyanguyemwo igikorwa gikurikira: abari mu migwi yitorwa na ndemesha torwa, abaseminare bakuru na bato bari mu buruhuko, hamwe n'abari mu mugwi ugwaruka rw'isi yose babifashijwemwo n'abasaseredoti bogendera imibano rukristo yose kugira ngo bamenyesha ba Kristo bari mu mibano ingene boshigikira ubutumwa bw'itorwa mu bisabisho no mu kwegeranya imfashanyo. Ico gikorwa cotunganywa n'abasaseredoti nkuko nyene tubisoma muri ka gatabo nyobozi kasohowe n'ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, kagenga buno butumwa muri ano mezi abiri yari igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Kino kiganiro mwagiteguriye kandi makishikirijwe na jewe Joseph Nizigimana, ndakirangiza ndabakengurukira ariko kandi nkeza abaronse ubusaseredoti mu madiocese ya Bujumbura, Bururi, Ruyigi kumwe na Bubanza, n'abaronse nyene ibice bigana kw'iryo banga ry'ubusaseredoti nabo nyene turabakeje, dukeza kandi n'umuryango wose wa Ecclesia kuri iyo ngabire kuko baheza bakaza kutwunganira mu kuronka ivyiza vy'umukama. Muhejeje
muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa vya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho ubutaha.